Ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe tutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende imbonesha kure ibashikiriza vyinshi amatwi yawe atigeze yumva tubashikiriza amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatohoje ijyani no mu bihugu bigiye bitandukanye bigikije igihugu cacu c'u Burundi tukabagezaho n'amakuru abari kuvugwa hani wacu makumi atandukanye agize igihugu cacu c'u Burundi ho tubabwirizanye n'ibikubiyemo ivyo amatwi yanyu ategeze yumva na rimwe tubabwiriza ibiri kuvugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo tukababwiriza ibiri kuvugwa nyene ku rubuga rw'intambara murabizi neza ko ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC tubabwiriza n'ibiri kuvugwa nyene mu bihugu vy'ababanyi aho tubabwiriza ibiri kuvugwa mu gihugu c'u Rwanda tukabwiriza ibiri kuvugwa muri Uganda tukabwiriza ibiri kuvugwa Tanzania Kenya ndetse n'akandi hirya hino muri Afrika tutobwiye kubabwiriza ibiri kuvugwa mu bihugu vyo makungu ya kuri na cane cane mu bihugu vy'ibiyaga binini reka ndakengurukire uhajije gufyonda sabone we manutse ukajambo kumutukanitse sabone ugafyonda ko ariko ndahera ko ndasaba nawe utarafyonda sabone ko gufyonda sabone ari kumanuka ukajambo kumutukanitse sabone wamara gufyonda sabone kandi ukomeza udusangiza n'ibitekerezo nakubibuka gukana ukazogera hirya gatango uyumvire ndetse ujye ubasha kuronka amakuru yacu ku gihe kandi ujye wibuka no gushiyaringa inkuru zacu kugira ngo zigere no ku bandi bazikeneye nakubwiriza amakuru rundi buze kwibandaho cyane cyane mu ngingo nkuru naguteguriye nakubwiriza yuko aka kanya hamenyekanye amakuru akomeye cyane yuko M23 yoba ishitse ikishasa ni nyuma yuko ari hamenyekanye ko iri mu mikoranire n'undi mutwe ukorera mu nkengero za Kishasa aka kanya M23 ukaba ishitse ikishasa bikaba biri kuvuga ko yoba igiye gufata n'umugwa mukuru w'igihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Kisasa nyuma yaho Corneille Nangaa ashingiye ihuriro Alliance Ferwafa agahita yifatanya na M23 kuri ubu iri mu ihuriro rikomeje gukataza mu mikoranire n'indi mitwe yitwara gisirikare irwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndaza nyene kwigarukaho mu idodo y'amakuru naguteguriye ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nanone ndakubwiriza yuko Cardinal Ambogo yanze kwitaba ubushinjacyaha bwa Kishasa naho nyine bari bamutumiye kubera ko bamwagirizaga ivyaha vyo gushaka guhirika ubutegetsi ndetse no gushaka gukorana n'imitwe irwanya ubutegetsi aho nyene ari amajambo akomeye cyane uyukoneye Nangaa aho yari ari gusozera misa Kishasa yavuze akavuga ko ngo leta yo Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nta kintu ishoboye ngo naco imaze Cardinal Ambogo rero uyu munsi kaba yanze kwitaba ubushinjacyaha ndetse bikaba bikomeje kuvugwa yuko nibiramuka akomeje kwanga kwitaba ubushinjacyaha arashyirwaho ibindi vyaha bikomeye cyane ndetse kabiri kuvuga ko yoba ari buze gutabwa muri yombi ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nanone tunyerukiye no mu gihugu ca Uganda turabwirize ko abagabo bakuru b'ibihugu vya Uganda na Kongo bahuriye mu biganiro bigamije kugwanya ADF nyine namwe murazi neza ko ari umutwe urwanya leta y'igihugu ca Uganda ndetse ikaba ibarizwa mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo muri Nord Kivu uyu munsi bikaba biriko biravugwa ko aba bakuru b'ibihugu bahuye kugira ngo babashe guhashya uyu mutwe ku mupaka uhuza Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'igihugu ca Uganda habereye ibiganiro byahuje umugabo mukuru w'ingabo z'iki gihugu w'igihugu ca Uganda ibiganiro bigamije kungurana ibitekerezo ku kurandura umutwe nyeshyamba za ADF ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se nimugoroba ariko nacato mudafata iminota yotarenze 10 cyangwa 15 gusa ngumvire byinshi amatwi yawe yategeze yumva idonido y'amakuru ni mukanya gato cyane kuri mikoro njema muri ko murumva ndi Bunyoni umugenzi muhaye mwekaze mwidonido y'amakuru mwateguriwe nanje Bunyoni umugenzi reka ntanguriye kuri iyi nkuru mbe yuko nkubwiriza inkuru y'Ikishasa ntanguriye kuri iyi nkuru kuvuga ko ku mupaka uhuza Republika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu ca Uganda habereye ibiganiro byahuje umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu n'uw'igihugu ca Uganda ibiganiro bigamije kungurana ibitekerezo ku kurandura umutwe w'inyeshyamba za ADF ibi biganiro byabereye ku butaka bw'igihugu cya Kongo mu gace
gahana imbibi n'ibihugu vyombi kitwa Kasindi nk'uko bikomeje gutangazwa n'ibitangazamakuru byo hirya no hino harimo n'ibyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu byo ubuyobozi bw'ingabo z'impande zombi baganiriyemo harimo kurwanya ivyihebe byo mu mutwe wa ADF. Bikaba bizwi ko Uganda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo byumvikanye kuva mu 2021 kurwanya umutwe wa ADF Allied Democratic Forces muri operasiyo yiswe Operasiyo Shuza. Ibi abakuru b'ingabo bemezanije muri ivyo biganiro no gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare. Ivyo biganiro byabanjirije iby'abakuru b'ingabo bungirije aho bahuriye Ibeni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bakaba bo bahuye ku cyumweru tariki ya 5 mu 2024. General Jacques Yarigonza niwe waruserukiye FARDC naho General Kayanja wari ku ruhande rwa UPDF. Ibiganiro bikaba vyabaye mu gihe ADF yongereje ibitero mu baturage ahanini mu ntara ya Ituri na Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Urugendo General Kainerugaba Muhozi agiriye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ni rwo rwe rwa mbere akoze kuva atowe kuba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu ca Uganda. Nguko rero nyene ibiriko biraba noneho ni akarorero gusa ntabwo ari ivyo ngivyo gusa, ariko nyene nakubwirije uko M23 yoba igeze mu mugwa mukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Kinshasa. Ni nyuma yuko nyine hatangajwe ko M23 iri mu mikoranire mishasha n'undi mutwe ukorera mu nkengero za Kinshasa, bikaba ari byo vyayitije imbaraga zo kwinjira mugwa mukuru wa Kinshasa. Nyuma yaho Corneille Nangaa ashingiye ihuriro Alliance Fleuve Congo agahita yifatanya na M23. Kuri ubu iri huriro rikomeje gutakaza mu mikoranire n'indi mitwe yitwara gisirikare irwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Amakuru agera kuri Burundi News TV updates avuga ko kuri uwe mu 2023 irimo gukorana bya hafi n'undi mutwe witwaje intwaro ukorera mu nkengero za Kinshasa umugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Byinshi cyane nyene ndaza kwigaruka mu makuru naguteguriye nyene ataha, dore ko nyene niyemeje kujya nkubwiriza byinshi cyane ibikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa, ariko nyene ibi kubera hano mu gihugu cyacu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'akarorero. Ni nyuma yo kunanone Karidinali Ambogo yanze kwitaba ubushinjacyaha bwa Kinshasa. Karidinali Ambogo yateye utwatsi ihamagara ryoherejwe n'umushinjacyaha wo ku rwego rwa Kinshasa amubwira ko nta bubasha amufiteho. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis ari gukurikiranira hafi iperereza Arkiyepiskopi Gatolika wa Kinshasa Karidinali Frodin Ambogo ari gukorwaho n'ubutabera bwo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Iri perereza ryatangiye mu mpera za Mata 2024 nyuma yaho Karidinali Ambogo yanze kwitaba ubushinjacyaha bukuru bwa Kinshasa kumusaba ibisobanuro vyo kuba yaranenze ikemezo cya leta ya RDC cyo guha intwaro imitwe ya Wazalendo na FDLR. Perezida wa RDC Felix Tshisekedi yagaragarije umunyamakuru wa Red Frigago ko ashigikiye iri perereza kuko Karidinali Ambogo yabeshyeye leta ko ikorana igatera inkunga FDLR, umutwe washinjwe n'abarimo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko ibiro vya Papa Francis biri gukoranira hafi iri perereza bijyanye hanini nuko Karidinali Ambogo ari umwe mu bajyanama bakuru b'umushumba wa Kiliziya Gatolika muri Afurika kuva mu 2022. Muri rwo rwe 2024 nibwo Karidinali Ambogo yatangiye kunenga vyeruye imyitwarire ya leta ya RDC mu ntambara ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iki kinyamakuru
makuru cyatangaje ko mu ntangiriro za Mata ko hari intumwa y'umunyekongo yagiye i Vatican, ariko ibyaganiriweho ntabwo vyasohotse ngo bimenyekane. Umwuka mubi uri hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo na Kardinali Ambogo afarwa cyane nk'ikintu gikomeye i Vatican, kuko ashobora kugira ingaruka ku masezerano y'ubufatanye leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yagiranye n'ibiro bikuru vya Kiliziya Gatolika mu 2016. Ku rundi ruhande ariko aya masezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa mu mwaka wa 2018 nyuma y'uruzinduko rw'umunyamabanga mukuru w'ibiro vya Kardinali Pietro Parolin ashobora kurengera Kardinali Ambogo, cyane ko n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bagaragaje ko ivyo Arkiyepiskopi wa Kinshasa yavuze ari ukuri. Moise Katumbi uherutse gutangaza ko bidakwiye ko muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo hahohoterwa abashumba bo muri Kiliziya Gatolika nk'uko vyagenze kuri Kardinali Joseph Mulula ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko na Kardinali Ramos Ngweto ku butegetsi bwa Joseph Kabila. Nshuti banywanyi bacu ngaye muri ko muratwumviriza, reka mbe ndasubikiye ahangaha. Gusa mwese ndabasabe gufyonda sabone aho mutarafyonda ko, bibutsa ko gufyonda sabone ari ukumanuka hasi kwa jambo k'umutuku kanditse sabone mugafyonda ko, mwamara gufyonda sabone kandi mukomeza mudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane, mwakagire Imana n'amahera kandi amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.